Niko ndaraba neza nsuzuma ndaba aho tugeze mu rugendo turimwo tugana ca gihugu c'amata n'ubuki. Ndiko ndaraba rero ndabona ko intambwe tugezeko ari intambwe ishimishije. Turavye ibi bintu by'iduga ry'ibiciro tubona mu by'ukuri ko imvo n'imvano inyanduruko ico no kwitare cause profonde ni ibintu bine z'ibibintu. Ubwa mbere, imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi, leadership. Mwese mwaragiye mwishuri murabizi, leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari, iba politique, iba militaire, iba religieux, iba ukwiri kose itari capable guhangana n'ibibazo, mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Nabanza shikaho dushitse abanza yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakoze. Abanza byumva uko niyamara kuvyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza tunegure. Wese umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira abaduca inkokora gusa nta nkokora tuzociga. Twigisha intwari bereye, turwanya ibiturire, twigisha abakozi gukora ntavyaze guko yicariye haji Bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama bakera agacaza rero umukuru w'igihugu giriri narinzi yuko mwene bajya aribo ba mbere baba bari mu bene gihugu babahanura bavuga bati ntihagire uzorya adakoze. Nge ni ngorane ivyumviro bishaje tubivemwo tumve yuko umwene gihugu wese ateza gukora. Nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntazi adandaze ikintu na kimwe avuze bijya biraganda bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nkama sinze ndadandaza nce dasesa nce niyago ndamushire yinyweko. Nuko leta umpere ku mukuru w'igihugu ko narimwe ndamaze kubona ko tutabihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikare, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bitaramvirone za favorable za affaires dashoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazo. None ndababaza, none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda. Nibeza ngo bikunde. Ivyo rero biri mu bintu biteje ikibazo. Azi yuko je ngwanya abagwayi za bukene amakomisiyonere ndabagwanya arabizi. Erega umukozi wa leta abaye umukomisiyonere kaba kabaye. Umukozi wa leta agiye gutsindira isoko wenye nari waritanga kaba kabaye. Narivye ntazi ko tubivuga ko rumwe. Harageze ko abimbarira anyigisha icigwa. Jewe icigwa ubu ufise bw'uburambe nirirwa ndigisha jewe nyene. Kubera ari mu biro ntavyazi. Ikibabaje na discours yiwanje ntayumviriza. Iyo abayumviriza tuba tuvuga rumwe. Abo bafite ivyimviro biboze rero ndababwire gwaruka. Tubaveko. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Maze iminsi ndiko ndaraba neza nsuzuma ndaba aho tugeze mu rugendo turimwo tugana ca gihugu c'amata n'ubuki. Ndiko ndaraba rero ndabona ko intambwe tugezeko ari intambwe ishimishije. Ni intambwe ishimishije naho hariho abatabibona. Ni intambwe ishimishije mwanka muvyemera kuko je ndabibona. Ari abantu batigera baraba inyuma ngo barabe iyo bavuye. Ntibigere bamenya iyo tugeze. Kugira umenye iyo tugeze uraba iyo tuva. Uraba iyo tuva. Uno munsi uza wumva wahora ari umukire abarimyi bakiri banyarucari atanu magira utwo yihereza atagira utwarya atagira gahuzu yambara abakire bariko bararirimba. None babonye abarimyi basigaye barya baba mutuzu tw'amabati bambara agakoti nabo
none aba bakire baci bavuga ko bagowe. Ariko mwe murumva ivyo abari abakire turi ba Nyarucari uno munsi ariko bavuga ko bagowe kuko Nyarucari yagiye nawe ahabona. Urumva ubu ko bicaranye n'abakire, abakire baciye barira ko bagowe, ko baja mu kabare kunywa kayeri bakazabona na wa wundi yitwa Nyarucari anywa kayeri baciye bavuga ko bagowe. Ivyo rero jewe wanje n'umusomyi wa Bibiliya nzi ivy'Imana ivuga cavuga nti Imana warakoze, irakura ku caro ukaduga abandi ntibashake bagira inzigo, naho bazokwidoga gute mugabe ntibazabandukize, kuko hajya mwokurikira mwibuke ingene Musa vyamugendeye. Bamwatsa inyama kabisa atayamana, urumva Imana arabahaye amana, bararya barahimba baranywa amazi bari mu bugaragwa, mugabo ngo duhe inyama rero nazo. Musa araraba ati yemwe, ati naho byanahagendere bagiye basaba ico ntazopfa ndose, gushika naho ahaririza Imana ati naho wozana iki aba bantu ibihumbi amajana woshobora kuronka inyama zibakwira. Musa aravuga ati jewe rero Mana aba bantu ni gwawe ntabo ngishoboye, kubera ivyo rero jewe nyica utwara abo bantu bawe kuko ntavyo ngishoboye. Abantu bakwaka ikintu utari bubone ntuzewe, bakafa kuri w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobina afise kivomamwo, kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica, ahubwo turisubirira mu Misiri. Mbwira Musa arabonye ati aha hoho sindahava, none rero Mana twumvikana nyica nigiye. Musa urumva yaratevye igihe aribagira Imana, mugaragira ndabaremeshe jewe ndazi Imana yacu ntabwo bafise kuko Imana yadukuye hahandi n'ubu nihiri kandi iraturinda, n'ubu iraturinda kandi urugendo rurabandanya, iduha imvura, iduha inkomezi, iduha morale. Aya tutaba twemera Imana ntimugire tuba dufise morale bagabo. Uravye abo bari banezerewe imyidogo bafise, uravye abo bitwa bakiri imyidogo bafise, wowe tukoma kutemera Imana.